menya gusuzuma hamwe no kuvura uwariye ishano. Iyo urwaye indwara ukipimisha ku bitaro bagahebura uburwayi bwawe, ariko bimwe mu bimenyetso ugira ukumva umuriro ururumba mu nda, ugacika intege umubiri wose, ukameneka umutwe, ugatakaza akayabagu, ugasesemwa, mbere rimwe na rimwe wamaze guseserezwa ugaseruka, ukaribwa mu mushishito, ariko naho bogira endoscopy bakakumurika ntihagire icyo babona, n'ibindi bimenyetso bitandukana biranga umuntu yariye ishano, uburozi mu binyobwa, mu bifungurwa, hanyuma ariko ukaba wipimishije kwa muganga ntibatore indwara. Urashobora guca wipima ngo urabe yuko woba wariye indya zanduye, ibinyobwa vyanduye birimo ubumara, ibyo mu kirundi twita ishano. Kugira rero ngo umenye ko wariye ishano wobigenza gute? Fata ibiyiko bibiri birya bamwe barisha twita cuillère à soupe, vyuzuze icayi, iki cayi nyene, iki cayi c'ubumara bamwe banywa lote. Hanyuma fata iritiro ry'amazi, no kuvuga ibikombe bibiri vya mironko kuri bamwe. Shiramwo ca cayi cawe, uteke mu gasafuriya, upfundikire, ugereranye ko bahaheze nk'iminota nk'itanu biriko birabira, hagati y'iminota 5 n'iminota 7 biriko birabira. Kura ku ziko, mimina, hanyuma hajya ico cayi cawe gisigaye arakazuyazi mugabo karumba, kitahoze cyane mugabo kurugero yuko wonywa nk'ujya muntu anywa icayi gishushe, ugotomere iryo litiro ryose, atabuki washizemwo, atasukari washizemwo, cyangwa ikindi cyose gisosesha. Uhejeje rero kugotomera iryo litiro, utarinze kuzuraruhuka ngo hace iminota 5-10, oya uranywa, ukanywa nk'ujya muntu ariko aranywa amazi yanyotewe. Ico gihe rero kubera ko wakinyoye ata sukari ata n'ubuki, kandi mu nda yawe iyo hari ubumara, uburozi wariye mu mfungurwa, mu binyobwa, utangura kugira akarezirezi, no kuvukumva iseseme itanguye kuduga. Ariko hari n'igihe iseseme itaze cyangwa ikaza ari ntoya ku rugero utodahwa ngo bikunde. Curondera rero ikintu udahwemwo. Iseseme itaje ngo wewe udahwe, wewe nyene cuyisomborotsa, nko kwikoza urutoke mu magage mu kanwa, ukamanura hariya nk'uwerekeza mu muhogo kugira ngo witere iseseme, hanyuma udahwe. Ico gihe ikintu udashwemwo ari nk'akabasa, agasafuriya, agasorori udashwemwo, ucurondera agati ukoze mwa vya bindi wadashwe, agati gasanzwe ukoze muri vya bindi wadashwe, uzarure. Uhejeje kuzarura, ucubona vya bindi wadashwe byose ari ibigozi bidacika, ibigozi bidacika atari amazi. Aho ucumenya uti narariye ishano. Menya neza, ico cayi cyo kwipima ishano si umuti uvura ishano, ni igipimo gisuzuma yuko wariye ishano, ariko si wo muti uvura ishano. Kabiri, iki cayi ukinywa hajya mu gatondo uvyutse, atakindi urashira mu kanwa, ari ubuyi, ari umukate, ari ibitumbura ku babirya, ari izindi mfungurwa izo arizo zose, atakintu urashira mu kanwa, niho ukora ibi mpejeje kukubwira. None igihe rero habonetse ibimenyetso by'uko wariye ishano, bimwe wadashwe uzaruye n'agati ukabona ari ibintu by'ibirendarenda bidacika by'ibigozigozi, woca ukora iki? Woca ujya ku mupfumu, woja mu cyumba c'amasengesho, woca wihebura uti ndapfuye karabari, woca utangura gukora imigwi yo gukora amatohoza ngo umenye uwabiguhaye naho wabiriye. Ibyo byose bwo bari ubujuju. Ahubwo icyo woca ukora, bimwe mu bintu wokora kugira ngo uce wivura ishano, cyangwa urivura iwawe uhejeje gupima yuko yaririye,
kimwe muri byo kandi gikomeye ni iki gikurikira: umuti w'uwarishana. Ibiwugize: amagi 3 urayamena ugashira mu gasorori adatetse, mabisi 3 aronze yogeje urayamena ukayashira mu gasorori. Muri ako gasorori ukacushiramwo intete 3 nini za tungurusumu zisekuye, 3 grandes gousses d'ail pilé. Mvuze intete simvuze amagoma, nini. Uri ahantu hari duto wogira washaka nka 5 ugashira mwa ya magi wabanje kuzisekura. Woca mwugo ruvange ushiramwo ibiyiko 4 vy'ubuki. Muri ugo ruvange nyene ukacushiramwo umutobe ukanye mu ndimu 2 waronze ugakata, hanyuma ukacukanya vyose uko ari 4. Intete 3 za tungurusumu canke 5, amagi 3, ibiyiko 4 vy'ubuki hamwe n'umutobe ukanywe mu ndimu 2. Vyose ucu bivanga n'ikiyiko, kabivanga neza hamwe nyene bivangano, kabona kabisa yuko vyose vyacitse ikintu kimwe. Hanyuma ukacuvyihereza mu gitondo, saa 6, ku mugoroba. Ivyo bikaba biheze. Uhavumbaza ngo ibiyiko bingahe? Oya, ntawo kubwira ibiyiko, kubera yuko indimu 2 zose ntizizokwama zivamwo amazi angana. Nukugereranya rero yuko uwo muturonse ugaburamwo ibipande 3, kimwe mu gitondo, kindi saa 6, ikindi ku mugoroba. Si umuti w'ubumara ngo uvuge ngo ni warenza ko mililitiro 5 uraguhitana. Oya, ni indya. Si umuti w'ubumara, ntaco kugira. Hanyuma rero ivyo uhejeje kubikora umunsi umwe, bikaba biheze, ukaba birangije, ntubukize. Ejo ucusiba, hirya yejo ukacusubira ugakora nk'ivyo nyene, kandi ukavyihereza uko nyene. Hirya yejo ukacusiba, umunsi ukurikira ugakora nk'ivyo nyene. Bisigura yuko mu ndwi imwe ubikora iminsi 3, ariko atari iminsi 3 yikurikiranya, uvyumve neza. Ahubwo ubikoze uno munsi usibejo, ukasubira hirya yejo ukacusiba, ukacusubira umunsi ugira 3 mu ndwi, ukabikora iminsi 3. Ariko ivyo ukoze bihura n'umunsi umwe, mu gitondo, saa 6 no ku mugoroba bikaba birangiye. Ntubikore ngo ukora ivy'indwi yose ubibike, ukora ibihura n'umunsi bigahera, bukeye ugasiba, umunsi ukurikira ugakora ubuhuye n'uwo munsi, bukeye ugasiba, umunsi ukurikira ugakora ubuhuye n'uwo munsi. Hanyuma indwi ikabirangiye. Mu ndwi ikurikira ukabigenza uko nyene, indwi 2 zikaba zirangiye. Muri rusangi ishano wariye riba ryaguhezemwo, atabimenyetso vy'ishano uba ugisigaranye. Ndabisubiramo: ibyo ukoze umunsi umwe ubifata mu gitondo, saa 6 no ku mugoroba bikaba birangiye. Kacusiba umunsi ukurikira, uwukurikira ugira 3 ugakora ibihuye n'uwo munsi ufata mu gitondo na saa 6 no ku mugoroba bikaba birangiye. Iminsi 3 mu ndwi, hanyuma ukabikora indwi 2. Ubuhejeje. Hari ikintu rero cyo kwitondera. Igihe wiketse yuko wariye ishano, hanyuma ukaryisuzumisha ukamenya kuri gwaye, uciye mu inzira twakubwiye gukoresha icyayi, ni ngombwa kubanza kumenya neza yuko hambavu y'iryo shano atazindi ngwara usanzwe ugwaye, nka diabete nk'akarorero, ingwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle, ingwara z'igitigu, les hépatites, ingwara z'ugwagasha nka pancréatite, byo kumva ubushe bw'ugwagasha, ibikomere byo mu mushishito, ubushe bwo mu mushishito n'izindi ngwara. Kubera yuko buri ngwara yose irafise amateka yigenga mu byo turya no mu byo tunywa. Uramutse wihereje ibintu naho woba ari umuti ku ngwara runaka, ariko bikaba bizira ku yindi ngwara usanganywe, uwo muti ushobora kugukiza ya ngwara uri kuravura, nk'uko kwishano nk'akarorero, mugabo ukacusinzikaza wewe ku bundi bugwayi usanganywe buzirana n'uwo muti, canke na kimwe canke bibiri mu bigize uwo muti. Akarorero twotanga indimu, murazi yuko izira
ku muntu agwaye ingwara y'ubushe bwo mu mushishito ibyo twita gastrite, kubera abafise ibintu twita acide chlorhydrique vy'umurengera mu mushishito, mu mubiri wiwe, mu maraso yiwe, hyperchlorhydrie, arivyo bituma ababuka mu mushishito. Yihereje indimu irimwo acide citrique, acide coumarique, acide chlorogenique, ya acide iciye umurengera ku rugero rudasanzwe kandi yari isanzwe ari umurengera. Nukuvuga ko yoba ariko aratabagura umushishito. Indimu si umwansi w'umushishito, mugabo izira asanganywe ingwara y'ubushe bwo mu mushishito. Akandi karero twotanga, umuntu agwaye ingwara y'ubushe bwo mu rwagasha, la pancreatite, ugasanga aratonekara cyane munsi y'ibere ryo mu kuboko kw'ibubamfu mu rubavu, mbere hambavu y'ubwo bubabare n'uburibwe, mbere amaze gusinzikana ashobora no kuguma avuza induru kubera uburibwe bumurenze. Kwa muganga mbere iyo bagupimye igipimo bita amylazemi, kuraba ibintu bimeze nk'umwambiro urwagasha ruhingura, enzyme twita amylase mu maraso ngo yavuga urugero biriko, bagasanga yarabaye umurengera. Cyangwa bapimye iyo amylase mu mwanda mutoyi, amylazuri, bagasanga yarabaye umurengera kubera urwagasha rufise ibintu bimeze nk'ubushe, inflammation, pancreatite. Kirazira kwihereza ikintu na kimwe gitunze amavuta cyangwa ibinure byinshi nk'irigi, amamesa, sezame, ivoka ryumutse n'ibindi, inyama, amata y'inka. Ivyo byose bica biba nk'uburozi ku muntu agwaye pancreatite, ubushe bw'urwagasha. Nico kimwe n'umuntu agwaye ingwara y'ubushe bwo mu gitigu, les hépatites, inflammation du foie, bwaba butewe n'umugera wa hepatite virale C, hepatite B, canke hepatite toxique nk'iyatewe n'imiti yihereje yo kwa muganga canke inzoga. Kirazira kwiheza ibintu biguye mu binure, igitigu cyangwa urwagasha ruca rusinzikara gusumba, kandi wewe ariko uravura ingwara y'ishano wariye. Ni byiza rero kumenya uti mu by'ukuri nishano ngwaye cyane hoba harimo ibindi. Ibi bisobanura iki kubwo burorero bugufi ntanze? Bisobanura yuko kizira kikaziririzwa kurengera k'uyu muti ngo nuko wumva imisonga mu mushishito, uburibwe mu mushishito, wumva umuriro waka mu nda yose, wumva ucitse intege, udendebukiwe, wataye akayabagu, ugenda wonda ushira umunywera utabona ico bivako, mbere ugatangura no guseruka nguce wemeza ngo wariye ishano. Ni byiza yuko imbere yuko wipimisha icyayi ngo vyemeze, wobanza kuja ku bitaro, atari kuri centre de santé, atari ku ivuriro rito, ukabanza kuja ku bitaro bikwegereye, ukiganira abaganga ukuntu urwaye, hanyuma bakagupima ibipimo babona bihuye n'ubugwayi wababwiye, hanyuma bakaraba yuko atari izindi ngwara urwaye aho kwibaza ngo wariye ishano. Birashika ibipimo bagupima bakabura ingwara, kandi wewe wumva nk'ivyo bimenyetso tukubwiye, kandi wapimwe ku bitaro, muganga atakwakiriye gusa ngo akumvirize, ahubwo yanagupimye. Ico gihe rero tukoresha bwa buhinga bw'icayi, wipime ko wariye ishano kumwe twabisiguye mu ntango. Hamusanze rero ibimenyetso vyerekana ishano, cufata uwo muti. Ariko ni byiza no kubanza gusaba impanuro z'ubuhinga kugira ngo urabe ko uwo muti towufata usanganye yindi ngorane izirana na kimwe mu bigize uyu muti, ugasanga wifashije kimwe mugabe ikindi uracishe. Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso nyamukuru biranga umuntu yariye ishano. Uko niko bapima umuntu ko yariye ishano bakoresheje icayi, kandi uwo niwo muti uvura ishano mu kiringo c'indwi zibiri muri rusange. Mwari kumwe na jewe Maître Alex Harimenshi, umurongozi w'ikigo Nufotec Burundi. Mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro vyinshi vy'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nufotec Ingaburikiza, umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama.
mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro vyacu bitandukanye byo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio mubicishije mu gukurikira ico kiraro c'umuhora wacu wa YouTube kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro vyanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi mubicishije mu gufyonda subscribe canke sabone ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi hamwe no gufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko kw'iburyo no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all bigategwa n'ururimi mukoresha maze mw'ubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro vyose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cose kiba kibahimbaye hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cose muba muhejeje kumviriza murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.